ingabo za Ethiopia n'iz'umutwe wa TPLF nyeshyamba zo muri Tigray zasubukuye intambara mu karere ka Tigray. Ibi byatangajwe n'umutwe wa TPLF uyu munsi kuwa kane ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 9. Naho muri Somalia ho kubera ikibazo cy'amapfa cyugarije igihugu no guta agaciro k'ifaranga ryaho, umuryango mpuzamahanga wita ku mbabare Croix Rouge watanze imfashanyo y'amafaranga ku baturage bari mu bice by'igihugu byugarijwe cyane. Ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF cyemeye guha Zambia inguzanyo ya miliyari 1 na miliyoni 300 z'amadolari azayifasha gukemura ikibazo cy'amadeni yugarije. Muri Sudani hongeye kubura imyigaragambyo yibutsa ko hagenewe ubutegetsi bwa civile nyuma y'umwaka abasirikare bahiritse ubutegetsi bwari buriho. Turangirize incama cy'amakuru avuga muri Afrika muri Cote d'Ivoire, aho abanyamategeko Abidjan bamaganye ifatwa ry'impirimbanyi Cheikh Galbert, perezida w'umuryango utegamiye kuri leta ushinjwa na leta gukorana n'abantu bo hanze nyuma y'uko yagiye muri Mali akabona n'abayobozi baho ku kibazo cy'abasirikare 49 bo muri Cote d'Ivoire bafatiwe mu kwezi kwa 7.